Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku ma YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu musi mu Kirundi tuganira kw'ijambo bita ikinofa. Umuntu urabumva avuga ngo ibigori vyanje vyaracitse ibinofa ntaco nahakuye, amasaka yanje yacitse ibinofa ntaco nahakuye. Mbega ikinofa ni igiki? Ikigori gicitse ikinofa kimera gute? Nuko rero muri make ikigori gicitse ikinofa nuko harya hogiye intete harya ikintu cirabura kivamwo ibintu bisa n'umunyota bivuga ukamengo n'umunyota. Aho rero ntaco heza ngo uhakure kuko za ntete zose ziba zabaye ico kintu kimeze nk'umunyota. Ico kimwe rero n'amasaka yacitse ibinofa nta rutete rwiza ruheza ngo ruvemwo, urutete ruba rwabaye ico kintu kimeze nk'ikara kivamwo umunyota gusa. Reka rero ntabatebeye mbanze ndabereke ico kigori cacitse ikinofa. Hamwe uhora wumva mu migani ngo nciye mu masaka acika ibinofa, nciye mu bigori, mu mayagwa yo hambere yoyo baravugamwo akagori mugabo ikinofa ntibavuga ngo ikigori cacitse ikinofa, kuko ngira ngo nibi tubona ubu ibigori n'ivyubu ntivyarimwe mu Burundi kuva mu Burundi bwa kera. Kera hari amasaka niyo yavamwo n'inzoga yakora mu migigwa ihambaye y'ubuzima bw'Uburundi. Niho wumva ngo nciye mu masaka acika ibinofa, nciye mu bitoke bicika ibigomogomo. Ibitoke navyo nyene vyaragiye mu mayagwa y'ikirundi. Nuko rero reka mbanze ndabereke ico kigori cabaye ikinofa, mubanze mwihweze ikinofa ico arico. Murabona n'ingene nza kuvungura ndabereka ivyo bintu vyirabura vyaje muri ico kigori. Murakoze rero, murahawe ikaze. Ikinofa nciye mu bitoke bicika ibigomogomo, nciye mu masaka acika ibinofa, agahene ka marume gati me ngira mvyiruke. Nuko rero ayo nayo majambo ahora atangura mu gihe turiko turavuga imigani y'ikirundi. Aho rero ngomvye kugaruka kuri rya jambo ikinofa rivugwamwo. None rero utari bwabone ijambo ikinofa, urabona ikigori cacitse ikinofa, ucumva n'isaka ryacitse ikinofa, ingene kimera. Nta kintu rero ngo uheza uhakure. Murakoze rero, uyo musi kwari ukwigisha ijambo ikinofa ku batoba barizi. Abatari bwabone ikinofa ico arico barakibonye. Ubu rero ntitwaca imigani ukumva ngo nciye mu bitoke bicika ibigomogomo, nciye mu masaka acika ibinofa. Ikinofa rero uriboneye ico arico, isaka ryacitse ikinofa ntaco woheza ngo urikuremwo. Nuko rero reka tuzobandanye mu biganiro vyo hanyuma. Uyu musi rero tugarukirize ngaha. Ibiganiro ni vyinshi nkuko mubibona. Uku kwezi turimwo muzokurikirana ibiganiro bitari bike. Ukwezi guheze mwarabonye ibiganiro bitari bike, eka n'ukwezi kugiye kuza nako nyene muzokurikira ibiganiro vyinshi, kugira ngo tubandanye duteza imbere ururimi rwacu rw'ikirundi, dushigikire akaranga k'Uburundi. Mwese rero mugire aho muba mwubahwe. Murakoze cane.